Wenda mabiri bigira ibinga. Insolite gabanya insolite. Kandi jahanu wanzanye nkagirira ingorane. Mana we mfatehe. Bive tugera. Gaje singira ubwo. Gusa ndakubwira ikintu cyo. Ubwato je menyereye bugana ibitoki. None busigaye budeplace abantu. Maze kugara amasoko ikugara amayika. Blaza ine solite kwe urumva Yo mana tuje imbere. Nako tugiye kure cyane. Bujya waruka kuri bwato ryari? Kubera ntari umurovyi nta mpamvu yo kubwurira. Isaac TV. Oh. Yes, what up my people? Nkuko mubibona, my name is Isaac Classic. Ndi ku gisagara cha Bujumbura, ndi kuri Tanganyika. Burundi nico gihugu cyonyene gifise umuyaga mwiza uryoshye cyane. Munyihanganire by the way kuko ndiko ndavuga nakaje ko umuyaga ni mwinshi cyane. Ariko uno munsi igano cyacu kiraza kuba kiraza gutandukana na bijya kumure mumenyere. Bon, turagerageza nyine kubazanira nyine kugira mu birabe. Uranze abantu bashari bari hanze baraba Isaac TV babasha kumenya Burundi ngere bumeze. Murabona rero hari yari mu gisagara cya Bujumbura, ni Bujumbura, amazi ni meza, Tanganyika nyine akayaga ni kose. Uno munsi je rero kuyaga no mu star wacu dukunda cyane, P-Face on the flow. Ariko gusora indirimbo Insolite gabanya insolite. Indirimbo novuga mirimo amajambo menshi nza kuyaga nawe. P-Face ni muzee wa insolite. Mbega uno munsi nta insolite ziza kuhaba muri kiganiro cyanje na P-Face. Ndirabigira benga rero. Tugira tujere mu Tanganyika. Juste ndamufata juste ahanari ama tugende ducoma cyuma cyo P-Face rero na bizira ahanari na P-Face mzee wa insolite ni bon. P-Face razire je ngenda ngo micro niyo gwawe fresh. Ariko urabere wewe nturibere urashagije ndakuzi wewe nyinshi zawe. Je niyo defo yanje gusa mugabo nashaka ndakubwira mzee wa insolite nawe ni insolite. Ikirato gutanganyika vrema ku musenyi we fresh urumva je nagira ndagikure muranjanira niji sa because razire ngano cyanje cyuno musije nawe shaka kuri ubu bwato amaducomo kuko tugere tuyaga turi mu Tanganyika. Bujya waruka kuri bwato ryari? Kubera ntari umurovyi nta mpamvu yo kubwurira. Asa ni umurovyi nta mpamvu, ariko none ababwurira bose n'abarovyi bo nibaza ko ari ubwato bw'abantu bwo kuryohe ubwo kudoda si ubwo vraiment. Nawe jewe umuntu ubwo kugana ibitoke ariko bibesi yo bana we basi ubiheruka ryari? Je navyo nigeze vraiment. Navyo wigeze? Oya. Igira ubu bwa mbere je ndakuzi. Ubwo maze kudoda ni bwa bundi bw'imotera pana ubu vraiment. Oya. Ifo twurire. Wewe uravye nabo ushobora kugwamwo direct. Oya no ujahe. Nkagwamwo urandi hanuzanira uburofa. Bibes shaka tukore ibintu by'iwacu. Indirimbo ya Insolite ijya song kwanza by the way big up. Indirimbo nayikundiye, bimwe mu byo nayikundiye terekanye n'amajambo arimwo irimwo umudiho w'akarango ukuntu. Reka nshake nakubwire deja Insolite ya mbere yonyene jewe yambwiye ngo tugende kurondera location sinzi kwanzanye kuri beach kandi kuri beach na Timberland Blaza ni Insolite muzindi wewe unzana ahantu gutya wewe wanzanye ngaha deja je nari nakubwiye wewe wambariye yuko unjanye ahantu ya twicare kukayaga none mu kukayaga barazana Timberland none wari kurondera ahantu hajanye n'iki gangster nka jewe like this. Oya ariko byo bibishe ifo duhindure millier abantu babone mu yandi makara. Ntacyo utagira mwe no vuga P-Face bujya mu nzi wiwe ibintu byinshi uzosanga mu nzi wiwe udosangayo sana inkofero amashenete ibirato byinshi kubera iki none P-Face ndabikunda none tubipfe urumva ngize nabi rero kuba ndabikunda. Ngo gaturira tugende tuyagara P-Face Juma nawe uraza kurira ngaha aje muri birato. Oya sishaka gutwara ibirato Ndindira saka none wewe utapeleka Timberland munani hii
Bifes kumbe wambara n'amasocks atesa kwe. Blaza Jenny boka yanjira ke. Reka kumbwira. Rina ndagufata. No musi yahisemo kwambara black na rouge. Nimundabishe hejuru man. None wumva noce ndahaterirege kweje. Bifes. Tugirire kwanza nyama. None ndabihereze none ga Blaza. None ndabihende none. Ibirato nize. We muheze umuntu twize. Uraza mahera. Nta kibazo. Mani niba bitwa wewe turakuzi. Bishire bariya. Era bishire bariya abantu bari hariya. Tori birato. Amasogisi wayakura nayo. Amasogisi nta kibazo. Amasogisi. Juma Jux. Ni ndatutwara. Sa? Ni wewe. Yicara he. Kubera ibirato bizoboneka no hano. Zakumera kubera Bifes mbona yuko ibintu bizakuryoha aho tugiye ashobora kuyitegura akicara ngaho. Bifes wowe baragwaye kariwa. None ndababaze none. None mwe muri abafana banje none. None ni munchorere none. Canke basi none mwe abe makenda yabona. Yo. Urabibona. Abafana ba Bifes. Thank you so much man. Ivuye ku mutima. Iri ni dollar man. Ego kabisa. Risumba ndamukunda cyane Bifes kweli. Bivuye ku mutima zibiri za Bifes uziwe. Bifes zibiri ziwe. Ewe ganzi. Zibiri mumbwe zibiri mu. Ni nyinshi kandi urikura mugora ni nyinshi. Ni nyinshi kabisa sinoronka ruko. Ko zakwimye batwumva. Oya ntangorane reka tubandanye. None mwe muri abafana banje. Ego. Muri abafana banje. Ari indirimbo yasohoye hirya ejo yitwa Insolite. Urayizi? Ririmba gatutwo. Insolite gabanya insolite. Wewe nakubali. Wewe vraiment uri umuntu. Ari undi muntu ayize Insolite. Insolite. Passport. Ingongo gagato. Ngira gagato utubide passport. Ngira bacu umugani mu Kirundi urubanza rumwe rumara zitatu. Rumara zitatu. C'est ça. Bifes on the floor kama kawa kama dawa. Ni umbundi tukazoba ari fake. Tugasaluti kweli jina tende. Nakubali. Uraje nabere. Je ndabacorera nabere ko ndumuntu w'umushingana. Yego. Cyane ndavyihoze maze. Oyo. Safi kabisa. None ni muhava musanga none ni muhava. Nabyinduru. Sawa. Bifes agira chorera afana bayiwe. Wewe bahaye 10,000 francs. None mara aza kugabura bangahe? Abamagabura agabura bangahe? Uko muri mwe mwese ntihabura mwifana imwe vre. Sivyo? Pamoja sana rero. Mwese rero umvise. Bifes karibu rero wicare ngaha. Sawa. Karibu wicare ngaha Bifes on the floor. Wewe wicara ngaha ujini. Rabino. Ariko jewe ntabwayo. Wicara ngaha. Barazerekana none. Ngaha turayaga. Umviriza eraba. Wewe wa mushoferi we yabonye inoti turagoye. Kano ka Insolite. Mama David Insolite. Eraba umviriza. Umve. None. Umviriza eraba ni muze ngana babwiye. Wagiye. None wambara ibo. Murabona yuko je nabacoreye. Mukabana ndaguye muze kundoba. Tuguhe softage. Iyo bayita gute? Jire softage. Reka tuzane original nziza uri mustare we. Ibihere vraiment nukuri ko imana zirimo ibihere. Zana idisa neza. Bifes bana. Ariko Bifes. Ngira ni Insolite. Umaganda Bifes. Ndashaka kumbwira utambeshe. Ibintu bitatu. Ukundira Tanganyika. Tanganyika deja. Amateka atatu ya Tanganyika wowe. Cyambere n'umuyaga. Kweli iyo ubushehe bwasaze. Iyo ubushehe bwasaze kenshi. Umuntu acasimbira ngaha. Bifes ngiranda mutware bitanga. Urazi ko Bifes ari ubwa mbere biri ubwayo. Oya je nakubwiye yuko je nahora ndoda ubw'imoteri. Yego mwamenyereye ibintu by'ikirundi. Twe n'izikibembe vraiment. Ko bifise agaciro.
wowe uri umuntu w'umugore wambaye umugabo vraiment sans blague Because urazi akamaro k'iyi jile. Iyo kenshi Oya we niwogwayo ndakubona nzoba ndi ruhande yawe. Ngo cameraman arakeneye jile. Waruvuze rero ngo none ndugu yango none nk'ubu tuguyeyo murafise assurance Barayivize nyine. Assurance kweli. Muraturiha fresh Atakiriwe nano kwitayo murashaka kunshorera. Oya witayeyo turabiraba. None nkaje umushoferi wawe ndagutwaye none unyifurize gute ubona gute ubona yuko ndabishobora ubona n'amaso kwete ubona yuko ndi umudriver kabisa nkorera ngaha urumva we ega nuradutwara nabitanguraje we ubu sinzi yuko uza kuntayo cyangwa ngarukana amahoro none we utanguye kumbaza tutaravayo we tutaranahaguruka tugende rero mana y'isiri ijuru dufashe kandi jya ahantu wanzanye nkahagirira ingorane wenda ngaya ibintu bigira ibinga insolite gabanya insolite na duhere turimo nani n'imbaraga sa kweli insolite gabanya insolite bifesi rero yari kwegeye bifesi yikwegeye musore indirimbo ya Solite urumva kumurira ama Solite erega nini Solite mana we mfatehe bifesi tugerata erega je singira ubwo uri ubwo oya vraiment sawa gusa ndakubwira ikintu kimwe ubu bwato je menyereye bugana ibitoki none busigaye budeplace abantu bifesi ngo bwato Juma none ubu bwato busanzwe bugana ibitoki none burakora n'ubuswage esa yongone ibujumbura ye twagiye rero murabona rero good kabisa ibiri byiza by'u Burundi unubwiza bw'u Burundi bifesi wimva gute je niyumva neza fresh kabisa natho sawa uravye kubera contre jour nivyo bariko barasaba cameraman abadreva barakumva Juxi webo oriente aho shaka tugende none ga Juxi none wewe wumva ibi bintu biri normal kweli sawa kabisa okay turiko turagenda turayaga rero Bface by the way big up sana indirimbo ya Insolite ni indirimbo nziza cyane wera yuko itumye tukira na Insolite yo korera ikigano mu bwato kabisa ni Insolite kabisa okay mugabo ni muri tware kurendugo yanga we nugira ikibazo Bface turi kumwe n'aba driver babizi mwabisengeye abirasengeye we nwasenze none Bface ni izina rya Jesus kweli okay sawa Bface tugende abantu pamoja sana abantu bugira Bface barakenera kumenya imyaka y'amavuka ya Bface bugira ntibikene ko tuyimenya cyo utagira umakazi numva idakenewe kweli Bface agira tuze passport wewe ugira unyuriza indege wewe ko nakubajije none gute wowe ushaka kumbaza passport utagira unyuriza indege woge basi ufite permis ndayifise na passport ndayifise mugabe ivyo byose je sinzi gituma ubimbaza ndabikubaza kugira abantu usanga avuga ati je Bface ngenda mukadone oya muri corona nta uja muri corona nta uja uri ubwato gusa bibuga n'ibitoki voilà kabisa burya uribuka umwaka covid yatanguriyeko bo yitwa covid-19 nani yatanguye muri 2019 ariko hari yatanguye kera nimba ari muri kombi nimba ari muri sasa ntavyo nzi ariko ntabwo ari shasha coronavirus haje we hari ico yakononeye mu bintu mu ma project yawe mu imaze kugara amasoko ikugarama blaza ine Solite kwe urumva yo mana tujye imbere nabo tugiye kure cyane nugira ikibazo Bface ni sawa none wewe kunyizeresha none ga fresh okay urumva ati rero irafite ibyo yononye byinshi kandi ariko ntiyabyononye jewe gusa yabyononeye abantu bose muri rusangi bakora ubuzi butandukanye okay uragiye ngaha muri studio urasohoye Insolite cyangwa kumenya Insolite zitatu zakubayeko muri rya indirimbo uri kurayirikoniga muri studio Insolite zitatu zambayeko indirimbo barayi exporting ikanga
Bana exporting ikanga. Ego ubundi mwanya buguruye projet igaciye bereka ko iri vide atantuze nimwiriyo. Urumva rero Amiri kweri yaragize ibibazo nawe. Okay. Sasa rero ariko ndanamushimire kuri touch yiwe. Yarayigwaniye cyane. N'abayikoze ko nka solo. Ni benshi cyane antuka indirimbo ivugije live ari navyo twari twifuza. Nice. Kugira ngo hip hop culture ingoma ziwacu kamakawa. Nice. Je buya ndum patriote we nurabibona. Ndabizi vraiment. Nkunda igihugu canje ntushaka kwibaza. Naho je no ja kubiburaye. Nukuri kwimana jewe. Je maze nk'amezi 2 ntaragaruka no ry'imihari. Bifes bibaza ko ari iki abantu bagukundira Bifes. For real wicaye hazugimira ati ibintu. Je ndo murasta. Je ndo mwana mwiza sana. Wewe nkundira iki none? Nkundira iki none wewe? Ngo je ndakundira iki? Wewe nkundira iki none? Kwanza urankunda ho. Yo man yani yo. Urabona mugani duhere yo nshuti. Nta kibazo Bifes ngamvuga ivyo bintu turi inovure. Erega naco none reka tuyagiye ibintu ndazi ko utozi Tanganyika ndabizi. None nisibisanzwe none byo. Aho bibaza ngo wovaye vuba. Aho kiri mu bintu Bifes cyerekana umwana wo mu muji. Oya naje sundi waruguru cyane. Oya ubu narasirimutse kweli. Warasirimutse. Narahinduye n'izina nitwa Bifes none nitwa Boniface. Boniface. Cyane muri Insolite. None Bifes kera tumenyereye usohoye indirimbo ntiwataginga amazina y'abantu. Uravuga n'amazina yabo vraiment. Ariko urayavuga neza muri Insolite wagira uravuga n'amazina. Live ati umuntu yita sinzi ninde yitwa Junior amaka kumbe yitwa agaca yita Double J once again. Bayura n'umugenzi wanje. Bajya bose bagiye uravuga mu bose n'abajama. Niwabonye yuko nagize screenshot zabo barazipostinze baryohewe. Fizo yayipostinze. Ifise content, ifise cyumviro man. Umurundi wese ahari. Feedback y'aba star wagiye urakira ni nziza ntuka kuri iyo ndirimbo. Feedback yayo guhera ku baririmbyi dusangiye umwuga kweri bayakiriye neza. Barayishima. Yego. Ariko ko makuru ansubira hariho bamwe umuntu wa mbere yanterefonye ni Shani Queen igisohoka mu gitondo. Shati Blaza oya kweri oya. Story Shani Queen yagutelefona kugira gute? Yanterefonye ngo peti yangu unauwa. Ngo nukuri kwimana. Yo. Eshe nukuri wabivuze ariko icyamba baje nukuri nuko wampereye ko ngo bigena gute ngumvuge hamundi ya telephone ni Natasha wow Emerson Double J once again nawe nyene yaragufelicite mbona Big Fizz yarambwiye nyene ko ari indirimbo iryoshye ifite icyumviro ciza nice mbo bantu ka vraiment ni benshi no baheza utanga umwaka na n'indi ndirimbo ya D-Sing D-Sing abantu like niko tugiye kubandanya 2020 none nagize nabi nabyo nagize nabi bizabo wavuze nubwo ari kudishinga ijyaye wari kuraba kesi wari kuraba kibo deja honyene navuze ngo jewe iri jini ry'umufana akunda Burundi kandi akunda n'umuziki w'abarundi yes ikivugo canje ni kuvuga mugabanye kwiteza urubwa ahubwo mwitera agateka sasa rero umuririmbyi hari hose umuntu wese ari celebre no kwiyaranja urumva ndugo none ivyo nibiki bariko barakwega oya bashaka bagabanya amazi mu bwabo batayakuye mu gahe bararyoga urumva rero sasa rero amarero abantu uze nyene mbega naringeze gaje byancanze kubera ibintu urane ikibazo kubera hano turiye we niwe ngo byahuraguye kare mukama nukuri ariko ko biri kose bifeze umutima uri mu ashuri mu aba wisone arato navuze vraiment ubuzima ni ravye kweri mu cyongereza ariko tubeshanye umutima rero uri mu gitebo oya ni ben uri muri poitrine sasa rero yagiye mana ndazi ko bifeze umutima waramaje gute ibibazo ndaza gusubira mu cyo 10 Shani Queen aragutelefona ati warampereye kube ngo wamuhereye ko hajya warinze ngo nawe n'umuvyeyi abakobwa birukira kuvyara ngo umukobwa hitinze ariye hit mu muziki ahirukira kuvyara n'utaravyara ngo mu bimyitegeko muce mu akanya kubera namwe majambo Bifese agiye aravuga ariko rero banyumve iki ni cyumviro cy'umufana ntabwo ari cyumviro canje jewe ndumuvuga butumwa c'est vrai cy'umufana none nyumviriza kandi je sindabikunda urabizi urumva kuza nagushoboye kuzana ngaha amasana aza kuba make ahubwo wanyikwegeye
Okay. rero ugerageje kuraba nshuti yanje nukuri jewe ndabiravye indirimbo sha blaza urazi rero Ducati nababwiye yuko ibibazo nganza kubisubira mu cyaro 10 bari tugisigaje nk'iminsi 2 urumva yasimenyere kudoza ubwato baganira nk'ibitoki noya urazi nk'abantu Bivez Erega ubuzima ni gabe urazi nk'abantu bari bariko turakuna umwanya banyoteye kuba bicaye nko ngaha twicaye pre erega na je sinavyanse yo Indira subire mu cyazo ati nk'ubu bamutayemo Bivez bakamuroba zibari bibi none mugire mu nte oya muvyozi byo bintu wambwa bwaturuka mumva kubivuga umuntu umutima wavuye mu ntubinyene Asi wabona turasubiye inyuma. Reka ngombye. Yawe shaka tujye muri Kongo. Je banyita rap yuda. Na sawa. Ngorane ngwasu. Katwigire sha muri Kongo. Mama we mukama wanje. Okay sawa. Bivez. Yego. Nari nakwaje. Ukibazo nuko ibibazo tuko turabona nabyunga. Oya. Je shaka kumenya impamvu. Kabanya amazi ari mwono rendo. Bakunzi bari active myihangane nuko punguza nduguya gupunguza kwe ibyo tuzakugana Bivez nzakwishigwa ibibazo bitatu kuri ahantu turi umubazo 10 nzakumubaza nzakwishigwa bitatu ariko rosha kiraryoshye abanyamerika ariko baraturaba n'abantu bo muri Canada nukuri muje abantu bari muri Sweden no muri Australia ahantu hambere bazoshikira hazobaraha twe turabooking tubabikire ntuze me muri Shanghai haje ewe ariko gukira muri Shanghai bari Shanghai muri Shanghai kugira ngo turondere abakiriya 20 era make vraiment ni mega cyane ni $100 oya $1 ouais 20 000 ni combien de dollars sinzi ni bari $10 umuvunja none oya tiko turaraba mu marundi mu madolari kwa tworohereza bajya bari hanze nibazo bacemo okay sawa Bivez tubaneye kiyago cyacu natho abantu bararaba of course bararaba song zawe bakarazikikirana ariko bamwe baridoga ati Bivez arafata umwanya munini kugira sohora indirimbo urumva haraca umwanya utari muto vraiment kugira ije kuri kote zose nakare hariho corona nare kunyegera sawa ikibazo nari nakubagije abantu baridoga ati Bivez sometimes arateba sana gutuha indirimbo vraiment abafana bawe Bivez yo jewe urafata umwanya uze kubabwira bahireke ivyo bintu nk'inyuma ya mezi 3 nena hajya nuba watevye amezi 3 amezi 3 nari bwama ijya ndirimbo yawe namona ijya ndirimbo yawe ya Come on baby oya aho mba nakoze ama featuring kandi rero ama featuring sindayavanganya n'ibindi bintu okay urimba baririmbyi bakoze ama featuring ndayiha umwanya kubera nujya muntu yasavye featuring kubera azico nza kumumarira trending yego sha sivyo rero nimba yansavye featuring birafise ahantu bishika hama bikagira ntuzeye none tuyikoze gashaka kugira ngo biherere ngaho ntacyo nawe ubumariye maja mu mariye sinjo na mimi nashangala sa gusa rero man tugeze kuri oya mbe kugira ubwoba wowe niwe kurambira none blaza ico kiboro ko kiguma kidukuriki ico kiboro Juma Jux burya kijya kiboro urakibona igajene nakangutse nzi ko ari bya mission biba mu burya haturi he iyo hose na hayobera ni hariya kumbe ukanura mwijoro gusa yashe nkanura mwijoro tuko turakata ega wewe ukanura mwijoro honye oya minota twumvikanye n'abanyirahera twari hari mukatuku tugenda uko cyo tugaruka mugabo wala ndakubwiye yuko Imana yihangana kweli kuko Imana urabona yo mana yo none ntabwo bamugira mwe mwebwe nyene muri muragira ibi ntabwo je bakuzi wa active mwihangane nimwabona ibiganiro biko bigenda bipararanganamo telefone yanje yazukugwa ni kubera ahantu turi vraiment n'ahantu Bivez atamenyereye kandi urumva yuko ari ahantu kandi n'ahantu utamenyerewe bisaba yuko kandi kuva aho twavugiye micro yanje irazimije oya vraiment rakije asha Juma Jux hari makini sana none Bivez yego
kugira usohora indirimbo hagati y'indirimbo n'iyindi ubibwirwa n'iki ati ndabona ko hageze gusohora indi ndirimbo kubera n'abafana barabinsaba hama ica kabiri naje ndabona yuko nasamaye kubera ndi mu kazi deja n'akazi kanje ntegerezwa kumenya ico umunyagihugu akeneye. Okay, amafaranga ngana gute Bface ubu kugira rero tumutware muri show tegeza kuzuzanya kuko 2020 muri 2020 tuvyihoze turi muri 2021 none ubundi ho gasha izo show zo muri corona we uzozikura ariko bo sawa mani hari amazi menshi ariko niyo cyatuma nyene Bface none umuntu kugira azane nyene inoti nuko abazanye inoti ngana gute kugira hajya kenshi ndashaka ndakubwire agaciro k'umuntu sinibaza ko arako bona nitwara ubwatuku kuko cameraman ariko arasaba ngo izuba riko rakubita muri kamera n'abantu ngo turahari kuri Isaac TV ariko aravyidoga ati nukuri none gukata vyabananiye basi je ndabafasha umva je ndabwihindukirize jewe Bface babwira basi ko ubwihindukiriza ngaha oya nugira ikibazo abana ba driver je ndabemera reka nibo babizanye sawa hama rero ibintu by'amahera si ibintu byo kuyagira kuri televiziyo umuntu ari serious ashaka ko mukorana nibiyago okay hama nkamubwira jewe condition zanje nkamubwira ivyo nkeneye nawe akambwira ivyo akeneye ni contrat gusa ni contrat voilà sawa rero kuvuga ngo amahera ngana nuku Bface kuberiki wowe umuntu abantu bashobora kwibaza ko ubwara ukuntu like kuberiki bo si kenshi uburyo nturambana aba manager bamwe niko bamwe babibona narigeze no kuronka ikintu kibazo bambwiye ati uzokitubarize Bface bijya arafise manager ho kuberiki aterekana manager biwe nimba abafise ibintu nk'ivyo ariko sha Isaac wewe umaze kuvuga ko ntarambana n'aba manager umaze kumbona nabangana iki umaze kumbona nabangana iki mbo oya ntugire ubwoba nacuba mbe kuhema none turekanye na TNG umenga ntabandi none abo bandiga nshuti none bajya nitwamaranye umwaka n'igice ntabwo uriko uraronka vraiment oya ndakubajije bajya banzuheza ibya mbere urumva bajya nitwamaranye umwaka n'igice mbe mwapfuye iki ko tavyo yigeze ubwo ujya ntavyo yigeze uvuga ukaducishirizamo jewe yasinkunda ibintu nk'ivyo deja ikintu mudahurije ko na famille muracihereza mwenyere simaka mu gitware kuri televiziyo rero bajya bari nka famille yanje hari ibyo tutahurije ko kandi kutabihuriza ko n'uburenganzira bwanje canke bwiwe oya je ntabwo wangira uzomubaze plus reka ndazi yuko wewe ngaha ai umutima ngaho urakuvuyemo ndabitse wowe tuzubira inyuma tugeze ku mazi ya kure isi ni muri Kongo reka tugeze muri Kongo mwabagabo ni mukate sha dusubira inyuma urumva rero uvira jewe nuko nta muntu numwe kabisa twigeze ivyimviro birashobora kudahura bien sûr kandi nyene urumva ivyo nibisanzwe birabaho mukama none ko mudakata chance ko gikata ntayo kubera ubuce buzama gutya oya je ndagutayemo urumva nta kibazo ko je nshaka kwirobera gukata rero ibandaniza muri Kongo ahubwo je sinzi ko barakata bano bagabo tugiye kwa Fari Pupa n'ukuri kw'Imana we mbo Bface Bface inasohora ama song international ibya manager babihejeje amakola bya manager twabihejeje bavyishyura reka wewe kandi wewe urafise ibintu byo gucanganya ibintu nimba ari ubwoba bwo mu bwato je ntavyo nzi abo bari kumbaza ngo nanje nakubajije abo tumaze ni TNG gusa niyo nzi jewe nimba ari yo rero urumva ko wavuze ibitari ivyo ababivuga rero babitahure yuko jewe nta na management kabisa iri asubira kumpropose ngo dukorane ni impropose ndayisaba kontra kugira ndayisome hama ndayirabe yuko hari ikintu hari ico duhuriza ko ico tudahurije ko tucihoze urumva nuko rero nakindi kamera mwe mgo muratwara ubwato mugerageze vuma muhindukire kugira kubera izuba riko rirababaza cyane kamera n'umukamera mana ariko arabibona ngo mugira ingene nimba swat tugenda uku swat duhindukira uku swat tugenda none ko mubigenza mugerageze rero muhindukire kugira kamera ibone voilà
hatuko turakubita Rivans. Usiko ibintu bikomeye. Makubwa. Gira mugenzi wawe ibintu nivyoroshe. Ibintu vyoroshe kabisa. Okay, sawa. Bface. Yeah man. Hari abantu nkunda kumva mu ndirimbo z'abastar. Mukunda kubavuga. Ariko Bface zinakunda kubavuga vraiment. Sizi impamvu. Bface ntugire ubwoba humura. Nk'abandi. Nahuja. Koma bambe pole. Koma bambe pole kwi. Janviero hamwe na Didier Kiss. Hamwe nande na Saido Nyanka, Saido Nibazo Nkiza, hamwe nande ujya undi Baloteri. Okay, bajya bose abantu nkunda kumva mu masong y'abastar. Sinzi Bface mu ndirimbo za simunda kubumva. Ntibaragucorera inoti gira bavuge ni usanga tutazinanye. Muravuga? Usanga tutazinanye. Nawe numwe muravugana muri bajya. Oya uretse nabo. Propose byanga kubera uri umuniga. Uretse nabo je nibaza ko atabandi uranyumvana vraiment. Mugaya amazi nayo ni insolite. Kazi hapa ndo biko sawa. Turashitse Bface. Blaza ko uriko urajugumira none gutya. Turashitse man. Yo man, yo. Ye bana we. Itavuni ya mbere ni amateka. Nawe hama utirera abo bantu jewe nituzinanye ariko nibaza yuko peut-être dushobora kuba twandikiranira mugabo ivyo bintu ntiturabigirako. Okay, kuko nabantu bakunda turashitse ya mazera saza Okay, Juma Juice ngumufata insolite. Ay. Mana tuvuye muri Kongo. Okay, sawa. Bface, pole sana. Asante. Urugendo rwari rukomeye cyane. Gira mugenzi wawe ibintu nivyoroshe kwese. Je, yani sawa? Oya chukua vitu ya. Yani sawa image. Okay, sawa kabisa. Abagabo bwabo ndi bararinda. Bface ndamurindishije. Ahubwo we niwe bari bagize ubwoba. Simesha ukweli blaza kugishwe. Uyu ninde yagize ubwoba? Isaac? Acyambunira urugohe. Abantu baza kubijija. Narobanye kwe. Bface ukoresha telefone marke ya? Ntabwo irandi. Sawa. Bface birabaze gushyirwa fungwa. Kandi navyo nifuza. Okay. Sawa. Nga. Babati. Okay, sawa. Oya nashaka tuyage. Reka tuyage gusa mwe mwakoze cyane. Tora boro yanyu vraiment. Sote zanje ziratose. Nanje vraiment natotse vyata. Mama we. Sawa. Bface. Abantu rero majabo maki twaze byinshi antuka. Twaze byinshi. Bimwe bigira byishura nabina nabi kubera insolite z'umuyaga hari indani. Ariko uko biri kose cyako kumenya Bface rero abantu nagomba kubaza ko utarugira ufungwa. Tujye mu tubazo twa insolite gato. Ntanari. Kandi navyo nifuza. Navyo nifuza. Ariko bamaze kukwagiriza imbanyi Bface. Ntanari. Bface igenda ndaguda kikubaza ariko ndagarukanye kandi. Ntanari. Kubera kirimo insolite. Ntanari. Bface nakunda kwerekana. Barayinyagirije muri stress. Indirimbo yanje nayoya. Umuntu nahaye lift acavyarira mu modoka yanje. Nacavuga ngo umwana ni gwanje. Agenda ndi mumenga warinje true story. True story je ndafisa abanindwi kweli. Eske je ndubatse. Wachi ubyatira. Eske akandi kazi nkora naka kumuziki. Oya. Iyo ni insolite. Sanze ko iki Bface turekanye n'umuziki. Jewe. Utuje muri contre jour Bface. None. Erega nagira yadukurikira. Turageza kugira amasana amaseneza. Urumva agaraya. None wewe nturagirizwa imbanyi ariko none abantu bose bitegeza kuba bako. Oya. None kumengo urabaye desi. Uramaze kwibana. None kumengo urabaye kubona bitabaye. Indira Bface. Abastari benshi barakunda kugira ingorane iyo bari makupe yabo. Amafamily arakunda kubanka kubera amazina bamaze gushikira. Amafamily yabo y'umukobwa. Bakangatsi ujya mu nk'undi umukene. Rimwe cyangwa kabiri. Bamaze kubaka. Yo ni insolite. Zimaze kubaka.
ariko mu gihe ndirimo ntayo aririmbye Insolite sima kandi abiririmba ariko ngira ngo bizoshika. Okay, bimaze gushika nka kangahe? Bo nibaza ko ngira ngo ni rimwe gusa. Nukunda ko umuntu akubaza ivyo wambariye canke amafaranga wambariye ntubikunda. Tumaze kuraba kenshi. Umaze kwibaza kenshi kandi utagira uyansubiza ntavyo no kubari. Kandi je sindiko ndagurisha. None ni sawa. Bifes turamaze kubitwa na crise tengu. Avuga ati nukuri mana genda ari ikintu mfise hafi ya. Mbona nta rimwe. Wa mugani bavuga mu kirundi ngo umugabo yikora kutwiwe. Nta na rimwe kweri. Nta na rimwe. Yego kweri nubundi nyene umugabo anyara hanyaririwe kweri. Bifes wewe ari ibibazo udakunda kubazwa kandi binagushavuza cyane nibi. Je nta kinshavuza kubera mfise droit yo kukwishura canke nkabireka. Cyangwa ukabireka. None wowe nkubita? Ntigikunda. None. Bifes umwana kangahe mbana bangahe? Wa kane. Umwana wa kane indwi. Mubana indwi. Okay. Burya uribona cyane kuri umunyabwenge cyane. Oya ntavyo mbona. Ubwo ariko ubwo mfise burakwiye. Kubera ahantu nshobora kwijana muri toilette atamufashe kuboko. Ubwo burakwiye. Okay zawa. None wowe bimbajije kubera iki? Je ndakubaje kubera indirimbo ririmba urumva ko zirimo akenge sana. Mbo warusanzwe ubibona wewe? Of course. None kubera iki ushimbwira ngo warusanzwe jewe nashaka kumva yuko umwiuhezo wanje n'uwawe. Ariko iconzi sindi kijuju gose. Oya. Ariko kwishura kijuju bukebuke. Uri kijuju bukebuke. Gusa nyene vraiment ndabufise nyene ntaco butwaye. Okay. Sawa. Bifes ikintu wakoze mu bwana wibutse witwenga sana niki? Ikintu nakoze mu bwana? Wibutse witwenga sana uvuze mana ya narakagugu bro. Je narigeze kubwira umukobwa twicarana ngo aranuka bacora baranyirukana. Niga mu wa gatanu. Ngo aranuka? Niwe wabibwiye? Kandi byari byo blaze. Mugana nabizize kubera nyene byari bikenewe ko ndabivuga. Kandi narakubiswe. Birashuka gwana. Jewe meruka kugwana nk'ikina karate. Kandi uri umukarate men. Oya naramubaye. Waramubaye? Niyo mpamvu amaguru yawe yaravye umenga nyene ashira umukarate men kabisa. Oya nyene ubu byaraheze narabivye. Sawa sawa. Mugabo nyene nk'ubu nka wewe. Taekwondo, shotgun. Banzo nyumve ntugira usubize. Nka wewe nk'ubu winzaniye ibintu by'iwawe. No gukuramwe iby'imbere kweli. Jora zisentire jora zize naciye wa. Urarenze kweli. Icyongereza bavuga ngo urarenze. Okay. Bifes ikibazo bibaza ko uhora wifuza bamenyesha makuru bayikubaze kenshi ariko ntibakunda kukubaza. Niki? Jewe bambaza ivyo bateguye. Ariko nawe ubushikene urafise ivyo ushaka bakubaza. Wapi? Oya, mba nitumiye. Oya nawe wewe ubonye ivyo bambajije biheze tayari. Sawa, ubu Bifes aho ugeze. Uracyakoresha ingufu nyinshi mu kwimenyekanisha imbere y'abantu ati je nitwa Bifes cyangwa nitwa Boniface. Je ubona ngeze he kuri Black. Cyane kuvuga par exemple mu gihugu cy'abandi. Uri mu Rwanda, uri muri Tanzania. Uraza kuja muri Tanzania umwe? Yego. Tanzania warabaye DPZ gato cyangwa barakumenya. Abantu bose bakubonye uragira ngira public bifite mu Burundi. Kuko mu Burundi ndazi no hotel intambe 3 tutaraterambutse yaje. Abantu Bifes muri Tanzania niko byari bimeze. Mbo muri Tanzania ntabwo banzi kandi igihe njayo mugabo muri Tanzania hari abakurikirana amarezo sosio hariho burya n'abafana bawe bakurikirana bino biganiro hariho n'abaraba amacano yacu tutabizi urenganye urashaka kubona umuntu akubwiye ngo uyu mujama ndamuza ahantu ariko se abantu bose babikubwiye kandi je nagiye muri 2017 nibaza yuko ntari bwa kare cyane gose nyine ngo ibintu bikomere gose mugabo abantu bakurikirana umuziki baranzi bakurikirana umuziki wo muri EAC cyane cyane ariko kwicara hasi ukiyumvira gutegura indirimbo y'iminota 8 Bifes kweli iyo ni yari shavu gari iyo ni mike ibiri ku mutima bitanu imara iminota 11 ibyo birakwiye okay Insolite mu gusozera nta video ya hajya wahejeje nikujya oya nta video nokora vraiment iyo ciba filme wahejeje nikujya sawa sawa none we ni sawa none ni fresh umeze fresh duse nk'abasozera je na none muhira ni sawa ni fresh je na ryohewe kuvugana na Bifes ariko si icyo ntaramenya kwa Bifes kushaka no mwasinzi ko Bifes aba iwiwe cyangwa abiwabo iwanje Bo ico nzi je ntaho je sindubaka inzu
ndapanze hama nashaka nkubwire yuko jewe navuye muhira muhira wacu ni mu Kayanza i Bujumbura ni iwanje rero uravyumva Bujumbura ni iwawe ujya uba amajaye quartier ariko kumengo nta bashitsi nkeneye Jibaje zurumva murabashitsi akeneye uyu mugabo oya nta bashitsi nkeneye uranga n'abashitsi ukenewe urazi tu atabashitsi nkeneye si abantu bose rega badukunda bro hama kandi si abantu bose badushakira neza rero ni kuvuga ndashaka kuvuga quartier n'ibisanzwe mugabo kuvuga aho mba exactement sinibaza ko ari bose bakeneye no kuhamenya none ganshuti none uruga muri boîte ryari muri boîte sha Jera siku mwaka uhera ntagiyeyo go vraiment sawa ndamutse ngiyeyo haba hariho nka fete none uhanyira iki muri boîte naho nanka kumenya ahantu abantu benshi basitare bagunda wowe urugendo urugendo oya para kwibaza je ko je suje uri kurabazi no munsi none mani none tuko turaganira none tuko turaganira ariko nje tuko kubaza none nimba twaje kuganira none nimbuge none hari hasi habuze iki kubwira inyishu je ndagenda wanze guca mu gihosho ugiye mu kanyosha je igituma ntakunda kaya kajagari kenshi batamba bahonyora nako urumva icya kabiri benshi baba bari mu mood y'icupa nanje mba ndiri riside sasa nta kintu mba nanyoye nyene atari amazi mba ndi muri meditation sasa rero muri kiya gihe jewe ndinze njayo kweli mba naherekeje abajama nyene mugabo rero ni nkuko ntanguye kukanyukuramu hacu bambuye kweli muri Insolite mu gusozera kigano cyacu muri Insolite waravuze akajambo ati turakeneye yuko umuziki wacu umera ubu muziki ndundi birantangaje ingene Belly Music yo Belly byanse ko no mutandukanya nande ndazi abaje bastari muri Nigeria wari kuragerageza kwerekana yuko ugwaruka rushasha canke aba upcoming bariko baraza bariko baririmba indirimbo imidiho muri ya mbari cyane none Bface umuziki wawe witwa gute erega wewe ni wantahuye kiya ni cimviro c'umufana hama nanje ndimwo ndi nka Belly sawa ndi nka Marshal ndi nka General ndi nka Daboje ndi nka Boniface Jerero nta muntu na Jesse je nabavutse man we kunteranya mbega we kandi abonyene kandi amatwa nsumira numvise ngo ashe ngo kaja kajya mu Marshal bijya karambaje Sidibe niwe yabikubari bibona navyumvise ahantu ariko arabivuga abantu oya turavugana ntavye ibyamubabaje yo bimbarira yo bimbwira uratinya like gutinyikira niteranye ko iwiwe oya nimba byaramushavuje uvuga ati byaramushavuje ndabizi kandi I'm sorry oya nibisanzwe none gusaba imbabazi ni ibintu bisanzwe ibimubabaje no bimubarira hama ikindi naco ba Marshal rega burya hano ni benshi hariho Sly Marshal yo muri ariko avuga Satibi nani wonyumva none Kora rega abastari warabatumbereje ko dire nari zina navuze waramutinye ndazi navuze Marshal kwereka abandi bose bavuze amazina ariko kuri kubera bari bajanye n'ivyo ndiko ndavuga kandi wewe si wo mpangira imistari oya si ndiko nakupanga nibihinduke mane ko birangire nabi nibirangire nabi tuzure sasa rero je ndavye ingene vyagiye na Femido jaba yitwa Marshal okay sawa rero na Sat bitwa Marshal sawa nivyo mubabaza ibintu bisanzwe sawa reka ndagushimire cyane twakoranye neza Bface ndibaza ikigano cya kugira nabindi wumvise utatahuye na bindi utatahuye ndirimbo gusirima imigani myinshi abantu iyo migani utumvise none wewe ntubari kwani abantu bakunze ba Isaac TV mugende murabe iyo ndirimbo ya kandi indirimbo umunsi umwe wewe wandondeye reka tugende tubihejeje wewe vuga ivyo utatahuye wewe uriyumvira ndagaruka reka tuze kiyane twaze byinshi Bface reka ndagushimire n'ukuri twaze neza antuka ndibaza yuko abantu benshi byinshi bari bashaka kumenya babimenye cyane gose cyane igano cyari special bayibona bo utabimenye nacu arashaka gusimbira kuri channel yanje ya official Bface akumviriza ibyo atatahuye hama rero akagira na commentaire kandi nashaka ndabashimira abantu bose bariko barerekana support yabo umunsi umwe 220 ego ubu ni 221 221 ni ikintu kidasanzwe kabisa abarundi vraiment basigaye bari update cyane YouTube bariko baritahura rero ndabibashimire kuri share bagira kuri subscribe bagira babandanye gutyo nyene
bayisangiza abandi igihano cyabaye kirekire ariko cyane cyane barihangana batihanganire kubera nibaza ko kitaza kubarambira kweli kiza kubarambira bakaba insolite nyine ubonye ama insolite nyene ari bizarre uze kugikata urumva merci beaucoup so dera bore fa rega mani anye n'ababosi bacu kandi je nashaka nababwire ibintu je mwantumye narabishikirije barabishikirije ziya ni commentaire soma mu biganiro vyanyu ni message banyandikira ni commentaire bavuga mu biganiro vy'abaririmbyi bagenzanje biya byose nabikusanije ndabibahereza rero jewe mumbwire eske nabavugiye ubutumwa neza canke naradekonye hama rero aba étranger kandi turabandanya tuzokubita n'izindi insolite nyinshi aba diaspora benshi banyandikiye ama commentaire yabo nayabonye bashira ko amadrapo y'ahantu baba nyine kuri support yabo Imana ibahezagire cyane babibandanye Australia Canada USA nande Belgique kandi abo twasumira biveze ngo afise demo iri muri Canada narabyumvise kandi uhari nzomwerekana harira ndahaririye ndagusubirire ndahaririye Kuko mwara bagibizo so niwasanga mu Kigobe umusheri wanje ari mu Burundi niwa undi nabasanganye mu Kigobe mu Kigobe he hajya wabakira mu Kigobe muri giya itaye mu Kigobe ukiri muri management ya TN nitwari tuzi naye vraiment nubeshe kandi we niwari bwatangure ujije wakora he Classic FM hewe yari y'uburofa kweli Merci beaucoup rero na Bifis mugabo rero nashaka nababwire umujama n'umunyarusako ariko navyo babo okay nice twakoranye neza Bifis n'ukuri merci beaucoup n'ukuri wanyitangiye umwanya wawe wawutanze abantu basare nkamwe bakwaronka biragora turabizi ariko ku mwanya n'icyubahiro merci beaucoup yo merci beaucoup nanje ndashimye Imana ibahezagire mubandanye muvuga uko mwayibonye vraiment je ndabizi neza yuko umuntu wese akunda igihugu w'umupatriote umuntu wese akunda umuziki w'abarundi ndifuza yuko yumviriza neza iki kiciyumviro araza kubona yuko kandi nabibonye no mu commentaire umuntu wese yavuze yuko no banatukanye n'umuntu atazi atakurikiranye umuziki yego kuko nta kintu kibi na kimwe kirimo uretse ukuri hari abakunda ukuri hariho kandi n'abakunda wese icyo nabemereye nuko nanjye ngiye gusohora indirimbo yanje ya Insolite remix ndamudisinga no mugabo gusa ntunyikwege kubera utaza je no kudisinga abo ugoti ndapfuye none nyumviriza none we ntunyikwegere kubera utaza kabi kumusuzise guzinyo kweli bye rero sawa Merci beaucoup Juma Jux behind the camera ari kumena Bifis on the floor twavuye gutanganyika ama Insolite ari menshi cyane mwayibonye rero ibintu byose ni saluto ndarushi Imana ishimwe ko twavuye hariya muri Kongo tugaruka amahoro ciao bye Isaac TV. Oh.